Abakunzi b'ikiganiro isanzure ikiganiro ni irakoze Ange sanzwe kibashikiriza ndi kumwe na Arlene cyangwa Arshu meze neza je no kuri sawa meze neza meze neza bugani utamerere je no kuri ngenda kubere neza nashe uno munsi Ibanza ko ntazaza gukoroga ego ubuzima ndoragitsina ko kumwigeme ku musore mbega birakenewe mbega kumwigeme bitangura ryari mbega ku musore birakenewe turaza kubica hirya no hino turi kumwe n'umutumire wacu Deborah umeze neza ego ubuzima ndoragitsina no munsi nubwo tuza kuganira tizere ko aza kutubera umumama kandi muri uwo mwanya nyene aza kutubera n'umuhinga mu bijanye n'inyifato ariko kandi mbere yuko tugenda hariya ku mutumire turi inkumi twese yaba jewe cyangwa Arlene turamaze kumva inkuru zitandukanye ubuzima ndoragitsina uramaze kuja ukicarana n'izindi nkumi canke muri chorale umaza ugasanga kaciyemwo ubuzima ndoragitsina uhora wumva babutahura gute mu bandi bakobwa uhora ubyumvaho oui ku myaka yanje oui me nkiri umwana no kubera iki kuri umwana ntiwatembera ariko wasanga muturigara mama yambwiye iki urabizi ko ibi bijanye n'ubuzima ndoragitsina usanga abavyeyi kenshi bakunda kubibwira cyane cyane abakobwa iyo bari mu bihe batanguye kuja mu bihe by'ubutinya nk'abakwije myaka yo kuja mu bihe by'ubutinya nk'akabanza kubaganiriza wabonye iki ntacurabona iyo batanguye kubona amabere atanguye kuza ari mato mato batangura kwibaganiriza ibyo mumaze kumva nibaza ko comme dufise uwizi by'inyifata za kudusigura iryo jambo d'abord ubuzima ndoragitsina ico bushatse kuvuga parce que iyo tuvuze ngo umwana mu bihe umukobwa bagiye bijye bihe by'ubutinyanka nta kintu kimwe kirenze bakubwira atari kubwira ngo urumva rero wakuze ngo hari ushobora gutwara inda ngo kirazira kuryamana n'umuhungu nico cyonyene mais je me dis que la vie sexuelle ntihagaze seulement kuri les rapports sexuels ariko hari nibindi hariho kumenya umubiri wawe kumwe n'ufonctionne yo sexuellement nibiki yo bidusigura mu buryo bwimbitse ariko mvuga ngo ubwo buzima ntibiri mvuze ngo ntibiri mu mico yacu ntabyo twigeze tuganirizwa kubahuka ntabyo twigeze kuvuga ivyo bintu menga biri mu gifaransa bavuga ngo biri tabu hama abantu hose tarufasoni gweshi rurimo oui et puis n'ubuzima twe dukwiye kumenya kujya uvuga uti umwana aravuka bakamurera agakura hama kaja muri adolescence batubwira ko igoye hama ndakeneye kumenya jewe Arlene mbega kujya ntahura gushavura ko aha nashavuye kujya ntahura kahana numva nkumbuye gufungura kino kujya ntahura ngo uyu namukunze canke uyu namwase nibaza ko nivyo vyoba byiza ndabimenye kuko ni désir Imana yashize mu muntu à un certain moment tu dois répondre à ce désir so rero sinta haraho ntigera ntahura igituma cagumye kiri muri tabu cane mugabo nubwo tuvuga ngo kiri tabu no des fois ndacemera kiri tabu ku muntu yakureze umuvyeyi wawe mais kera barakurungika ku mutonzi canke ku wundi muntu ati uyu mwana yaje kubaka mugire bino canke mwigishe gutya mais uno musayitembere rigeze usanga turiko turabirondera kuri internet hama bagaca tubuza kuraba filme z'ibiterasoni bakakubwira ngo reka kuraba ibyo bintu biteye isoni ikintu utategereza ukiraba et pourtant si bijye gusa ndiko ndaraba amaso mais ni wa mubiri wanje mutubwira ngo urahinduka ngeze muri âge de puberté that's it bon Jyegibaza muhinga no munsi araza kutubwira iyo comportement nibaza yuko n'ingaruka nyinshi mbi tuhava tugaruka ko mukanya ziva ku kuntu abavyeyi bataganiriza abana babo ngo novuga ngo bubahwe cyangwa novuga gushiri isoni gatoya kugira ngo umwana aheba amenye ukuri kijya kintu ko cyitwa kikumubwira uko nyene umuhinga turi kumwe ni Deborah nkuko mu ntangamarara twabibabwiye Deborah umuntu amuze ngo
ubuzima ndoragitsina tuba tuvuze iki? Novuga ngo ubuzima ndoragitsina hari ukuntu abantu bavyumva kutariko, kuko bumva umengo ni ukuvuga ibiterasoni, bumva umengo ni ukuvuga ibintu bitavugwa. Mugabo ubuzima ndoragitsina ni ikintu umuntu wese abamo guhera mu bwana gushika gukura. Ubuzima ndoragitsina butangura ryari? Butangura umwana afite imyaka 2 canke 3. Butangura gute? Ni ca gihe umwana aba arondera novuga ngo amazone de plaisir canke ibice bigize byo ku mubiri bituma aryoherwa. Uwo mwana w'imyaka 2 ashobora kuba acometse urutoki aryoherwa, ashobora kuba niba abantu usanga mu gusinzira abanza gufata ikintu canke ikintu coroshe, cyangwa ugasanga asinzira agufashe ku mutwe, agufashe ku kuboko cyangwa igiti mugabo urumva abafise ako kantu ko gushaka kurondera ikintu de plaisir kimuryohera. Mugabo si ubuzima ntiwo kwibaza ngo ofete umuntu avuze ndoragitsina ukwibaza ngo bihagaze ku gitsina gusa. Mugabo c'est le plaisir bihagazeko. Ubwo buzima ndoragitsina rero burevuriwe. Buvuye ku myaka 2 ukagenda ku myaka 4 hafi 4 gushika kuri 6 haba haje ya complexe de Oedipe. Sinzi ngene nshobora kugisigura mu Kirundi, mugabo ni stade canke ni intambwe yo gukura ku umwana agerako, aho abatanguye kurabira akarorero kuri niba ari umuhungu arabira kuri papa, ugasanga ashaka kwigereranya nawe. Ugasanga umwana w'umuhungu ariko arabwira mama wiwe ngo je ngo ndashaka ngo gukingira ngo nta nakimwe kizogushikira. Arakana k'imyaka 4 kako kabwira mama wiwe ngo je mpari ngo nta kibazo. Aba yumva umengo ariko yibona nkujya mu papa, niko yibona nka papa wiwe. Yumva umengo ni inshingano ziwe gukingira mama. Mugabo ku mukobwa nawe we aba yumva umengo novuga ngo kwa fragilité, sinzi ngene no yita mu Kirundi basha. Fragilité canke ndabuze ijambo ryo mu Kirundi no yita, mugabo kwa koroha kumva ko ukeneye gukingirwa navyo cyatangwa kuyerekana. Ugasanga umwana w'umuhungu aguma hafi ya mama wiwe, umwana w'umukobwa nagoma hafi ya papa wiwe. Uravyumva? Niho fit yati hansi bitanguye kuboneka yuko uwo mwana kakati atanazi nico gasigura canke kumva ko akunda umuhungu canke akunda umukobwa, mugabo ntavyazi. Ntariko arabitahura kubera ko imyaka agezemwo ntiragera kumutahuza ivyo ari byo. Aho rero biza kugaragara niko novuga ni cagiye ya myaka y'ubuyabaga, adolescence. Ijya myaka umubiri uri kurahinduka, hari abahungu batangwa kugira ubwanwa, hariho n'ijwi riba ritanguye guhinduka, abatanguye kumva novuga ngo ashaka canke gushaka mugabo atazi uko abidirije canke aho bitumbereza, ntariko aratahura ivyo ari byo. Umukobwa nawe urumva haje amabere, haraje kuja mu butinyanka, umubiri wahindutse n'ibindi. Iyo rero aho niho novuga ngo niho haba hahagaze ingene ubuzima uko uzokwitwara muri iyo myaka y'uyabaga bizokwerekana neza canke bizotanga intumbero ku buzima ndoragitsina bwawe muri kazoza. Ego kuri iyo myaka reka duhagarare nyine kuko niho benshi bononekarira niho canke bakirira, kuko hari abo ifata bagakunda gusenga, abandi bagakunda kwiga, abandi bagakunda sport, abandi ugasanga bigiriye mu rumogi n'ibintu usanga bifata ugutandukanye. Kuri iyo myaka nyene aho hantu nyene abavyeyi bakwiye kugira uruhe ruhara. Hari igihe umuvyeyi atangwa kubona nibyo kunje muri iyo myaka, mugabo kumva aragukubita, aragukarira, arakwirukanye, mvira mu nzu, wadukanye ingeso mbi, je umva ntagire kakanya ko kumuganiriza kuri bwa buzima ndoragitsina. Mbega muri ico gihe abavyeyi bakwiye kuvyitwara mu gute, bo bigenza gute muri ico gihe umwana atanguye kwigenza uko batahura bamubona? Novuga ngo hamwe umuvyeyi yoza kugira ico akoze muri iyo myaka yoba yihenze. Kubera iki? Kubera ko ni imyaka uwo mwana aba ariko arirondera, abashaka kwitahura, abashaka gutahura ibimukikuje, abashaka gutahura ibintu byose ariko arabamo. Nizo mpinduka ziko ziraba ku mubiri aba ariko arashaka kuzitahura. Mugabo urumva umuvyeyi hejuru yuko atakiganiro yigeze agira n'umwana, acaza nk'userukira amategeko
muri iyo nzu aserukira ubutegetsi muri iyo nzu musanze hamurumva umwana abana bo mu buyabaga baba bumva umengo bashaka kwigira yumva umengo jewe ndikwiye ni mundeke nakuze ngira ivyo nshaka siko biteza kugenda mugabo kintu novuga ngo ahanini umuvyeyi akwiye gukora ico kiganiro nubwo gitangura kare ugitangura muri ya myaka ya 3 4 5 6 hamwe umwana atanguye kukubwira twatubazo twakubaza ngo dutoye umwana kugira ngo abana bavahe ugashungira ngo soni ngo wabikuye he urumva ubu cyangwa kacumubesha ngo waramuguze ngo nagiye kwa muganga ngo ariko warabagurisha ngo ndagura uri kuronona ofete ico yibaza par contre urashaka kucumubwira uti ugashumusigura ibintu bingana n'imyaka yiwe abana urumva bigenda uko turabavyara bien sûr azoca kubaza baca hehe ikibazo ca mbere coroshe nuko kirazira kumubesha mugabo kandi bivanye n'imyaka afise kirazira kumubwiza ukuri kose no kuvuga ngo ni exercice urimenyereza kuvuga ukuri mugabo ukakuvuga kujanye n'imyaka y'umwana kuvuga umwana w'imyaka 3 nzoza kumubwira aho umwana aca kubera azosigara akuraba nk'ikintu atatahura mugabo umwana w'imyaka 10 kumusigurira yuko umwana aca umwana bakuze sivyo uwo mwana w'imyaka 3 rero ashobora kumubwira uti sezerene zirabaho ushobora kumubwira ati barakata mu nda hamugaca utora umwana ibisigaye bya processus bizoza biraza uko azogenda arakura ikintu rero abavyeyi badatahura nuko ubu n'isi rigenda iratera imbere abana hari amakuru menshi batari bafise kera twe tutari dufise mbwa abana bubu bafise kubera ko televiziyo barira umwanya wose twe twayira aba 17h TNB yuguruye mugabo ubu hari ama abonnement atandukanye Star Times na Canal ushobora kurabiramwo ibintu bitandukanye ayo makuru rero yose uronka na makuru umwana acakenera ko bamusigurira araraba film akabona ibintu ntabitahura agacabaza bavyumva rero wowe nk'umuvyeyi gerageza kugira ikiganiro kare ntuce utangura guhengera umwana afite imyaka 12 13 utangure kumubwira ngo rero ndakuganirize ni bya bindi usanga hajemwo maradresse nkuko yavuze arena gitangura ati fabonye ugiye mu butinya nka ushaka kubwira ngo urumva rero ngo wakuze ngo kuvubu ngo nta muhunga zo gukorako ngo kuvunga urazi kushaka gutwarinda ngo umuhunga gukoze ko tutwarinda umuhunga gukoze ko ntutwarinda mugabo urumva umwana azi ngo baramukozeko ni handi tuba twumva dukuru ngo umwana ashambwira ngo je ngo numva ngo je ngo ntiyigeze nkorako mugabo urumva umwana yatwaye inda kubera afise information iri ehone yingene bilisanse kugenda ico kiganiro gitangura kare uko agenda revori wa mwicara namuganira nukuvuga ngo ni vyiza yuko umuvyeyi abo mugenzi w'abana biwe akoze cyane shaka gisigura ngo atubwiye umuvyeyi mbega none ni umumama yicari ku mukobwa umupapa yicari ku muhungu canke bose babikorere hamwe bigende gute iciza nuko bose bashobora kuba bagenzi mugabo biraryoshe cyane umukobwa asiguriwe na mama wiwe kuko mama we yarabaye umukobwa imbere yo kumuma arazi ibiba byose bigenda uko hama umupapa nawe gutya arabwira umuhungu wiwe mugabo hari igihe usanga nk'umuvyeyi asigaye ari umwe ari nk'umumama afise abahungu n'abakobwa aho nta yindi shwa atari yo kubaganiriza barashobora uwo mumama arashobora gusharondera nk'umuntu niba ari umuonkle akuze akamubwira ati ndashaka ko umwana mugirana ikiganiro kugira ngo abitahure avanye ko yinjira muri adolescence ko muri adolescence haba hajemwe akantu ko kugumuka cyane abaye mvumenga ibintu byose ukiri umubwire ni kugira ngo ushire amategeko ni kugira ngo umubuze kwidegembya ku buryo wumva ni wabitangura utevye n'ubundi izoba esheke ntaco muzoshikako mugabo bitanguye kare azomenyera ko agize n'ikibazo yisanzura kuza kubaza ati ikibazo kimitswe n'ukuntu ibi bisigurike hari ikintu atatahuye peut-être ku mubiri wiwe apana yuko umwana kugira ngo jewe ngo mu gatondo ngo ndabona ngo igitsina canje kiraduga ngo haba habaye iki umuvyeyi agaca mubesha ngo urumva ngo ni hakujya ngo amenyo ngo akura ngo niko ngo uzona ngo bije ngo kuje hagati none je amenyo yanje ko yameze rimwe hama gashika hama nkayahongoka none igitsina kizovako uravyumva logique umwana acajamwe kubera wamubwiye ibintu bitari ivyo hama kuzobikosora ni stress no gusanga gusubira gushasha kubera kubusa usigura gushasha numva umengo vyiza no kuvugisha amajambo y'ukuri mugabo ajanye n'imyaka kujanye na nakivuze ajanye n'imyaka hama vyiza umugabo niwe yosigurira umuhungu umugore nawe agasigurira umukobwa aho nyene hari ako kantu nyene ko gusiguriranira uramaze kubona Arlene
iyo umukobwa agize ikosa akiba iwabo akiri muto uzumva umubyeyi papa cyangwa ngo shango baza nyoko ngo uyu ni wa nyina uyu ni wa nyina ukamenga donc umukobwa niwe yarakwiye ahubwo kwicagwako rwose sinzi ukuntu ugatahura ako kantu niyo umukobwa asamye imbanyi donc akiri muhira amakosa yose ni kuri nyina je sindagitahura ico kintu ni kubera ico kintu cy'uko umukobwa yarakwiye kuganirizwa na nyina bimeze gute cyangwa sinzi ukuntu wowe urugitahura kaje kano karangira n'ukuri ngo nakarengo ni wa nyina ni wa nyina baza nyina amakosa yose sinzi yo yarari baza nyina donc ako kantu gatahura gute ntaco nigeze ntaho ico kintu ntaco nigeze ntahura ariko ni muri wa muco twakuriyemo umukobwa yari wa muntu nyine afatwa nk'irigi afatwa nka wa muntu sitople we tugutakaje ho bari urugogo barubaye nabi niko nibaza ko iyo family yoba itabayeho sinzi mu mbabare nkoresheje iryo jambo umuhungu nivyo baramurera ego kuja kurondera nibiki agiye muri izo ndimo hama umukobwa bakamenyesha ivyo mu rugo kubera ko bamutegurira uko kubaka tuguma muri wa muco ni hahandi nyene vyavuye umukobwa agize kana oyaha kubera rabamuhira raba par exemple uvuga n'abahungu kubera kutakuye kumeza abavyeyi kubera kutakuye kumeza kubera kutakubuye mugabo mubwiye uti mbega none kutabwiye petit frère cyangwa kutabwiye mon grand frère akubure we bite ngo yasha ngo uyo onye umugore wazo yimukorera no c'est pas que umugore wazo yimukorera parce que mu rugo bazofashanya no nta mategeko ahari like basi bimwigishe wa muhungu kugira nawe azomenye niyashika mu rugo none madame niyagwara bikanka ko akora iyo dushe ntavyo azokora kuri ico kibazo nibaza yuko kiri gihagaze ku muco wacu umuco wacu urafise ukuntu wamaze gushiraho ko umukobwa nyene no wa nyina mugabo urumva ico nigikuraho yuko umupapa ashaka kuganiriza umukobwa turamaze kumva abantu arabagenzi baba papa wabo kandi arabakobwa ahubwo ati ce papa ndamubwira ibintu byose nshaka kandi sintinya peut-être nagiye mu butinya nka sintinya kumusaba ibikoresho Jean ndakeneye amahera yo kugura ibikoresho byo kwisuganya akabimubwira n'abandi novuga ngo abapapa baba bari cyane mu muco barawinjiyemo nyene umuco nawe ukabinjiramwe ahubwo ati je ntuzo nabibwire yuko wagiye cyane kubimenya ni ikintu kihari arabizi ko umwana we warakuze araja muri ivyo bihe uko bigenda kose none kweri ko uwo mwana yotinya kuza kugira papa ko yagiye mu butinya ngo arindire mama wiwaze niba uwo mwana adafite amafaranga yo kwigurira ivyo bikoresho azoca yakura he tubavuga ati abavyeyi bakwiye kuba bagenzi b'abana nico rero nakubwira nti naho iyo novuga ngo ibijanye na stade umwana bageze ko canke igice c'ubuzima umwana bagezemwo bikwiye ko ari mama muganiriza ni vyiza yuko na papa haba hari ico kiganiro haba hari ikiganiro wisanzura ukamubwira ikintu peut-être ukavuga uti aha naza kukironkera inyishu reka ndindire mama mugabo kabuzi yuko ikindi kibazo cyaje cyose urashobora kimubwira ko umuvyeyi mwegera ningoga biranoroha yuko abana bagendera ku murongo wifuza kubera ko mu kuba communica si itegeko rivuye hejuru jari rikorotse ni itegeko ryo gukurikiza mugabo muraganira kavuga ati jewe ndifuza yuko mumera gutya na gutya na gutya kubera ko imigambi ndabafise ko niyi urumva biroroha yuko umwana aca yumva umengo ari considere canke arafise ikibanza muri uwo muryango ariko ndanibazaga gusumba yuko baza batanga amategeko and kuko ntaho biba bitandukanye no kwishure no ku kazi puta me hari gihe hariho gakote ngana kunye dushobora kuba twibagiye kugira amasoni yo kwicara ku mukobwa wawe lakini mbega nka dusupoze office 25 papa yanyitetse ko arambwiye ati urumva rero umwana wakuze umuhungu niyaza kubaza bino uzokwishurira unya ngira nyine yantinye nawe canke yagize amasoni yo kwinjira mu bintu bimwe nemesinze est-ce que ivyo navyo ni wa muco fait uramubloka kuko il faut ko tuvyemera periode twavuga ngo epoque twe twakuriyemo siyo bo bakuriyemo twe urumva turabona n'amafilme turabona abavyeyi ko babivugisha abana natutangwe kuvyapika ku bana bacu batoyi twe dufise abana batanguruka kwamubaza ukumviriza udukuru baza bavuga ko yacokozanya bavuga ngo naka ngo bafise umusheri nakasi ukacumenya yuko fete utwo tu information badufise nkabo twe nitwashaka kubaka ngo tuze gutera izo nkuru muhira ntivyakunda ko yavuze yuko haza gukurikira injiri ntagatifu d'abord babanza kubasomera hano bacaka kubita amabihere urumva mugabo ubu siko bimeze bobo rero ni kintu nibaza yuko no mu gupresenta bavuga bati twe tugira tugire mariage bagenda kugira abavyeyi tishaka kuja kumusabira
point barre umuvyeyi akazomenya uwo mfiance w'uwo muntu umunsi wo kuja gusaba irembo canke gukwa nimba barasaba irembo ariko ubunye turagenda kwa mukanya ariko ubunye banza kuba presentation kwanza urumva uraje bagutumiye murasangiye midi abavyeyi barakubonye nawe ugaca umutwara iwanyu baramubonye hama gaca haba urubanza wo gusaba irembo ubwe habeho quand même prise de contact et tout hagaca haba rero na dot nyezina hama mariage après mugabo kera siko byari bimeze hama kera hari amasuje ubu twuguruka kuvuga kera atariko yarameze rero nukuri abo bavyeyi biringa rimwe no kubatahura hari ibintu bariko bariga bariko bagerageza kwiadapta kuri novuga ngo kwisi tugezemo bariko bagerageza kuyegera basi bakora ibijanye n'ivyo tugezemo mugabo biragoye kubera umva kera hari amategeko menshi kera hari ibizira vyinshi carazira yuko novuga ngo iki n'ubu natwara abantu bakibikurikiza yuko umupapa aja mu rugo rw'umukobwa wiwe yego carazira yararungika ibintu mugabo ntimwaramukaniriza ahandi hantu mu rubanza no mu rubanza n'iki gutwikurura ntaza no gushika mu rugo ntaza haza umumama n'abatanti abavukana na mama wawe n'abanyogosenge bose n'abandi bose baraza mugabo papa wawe nibaza ko agera kuza bageze kwibarutsa ugize impanuka byara urumva no muri mariage abahari mugabo imanza zikurikira mariage si habari oya ko twarajana ubugeni kugira ngo papa wawe akubone inyuma ya mariage kindi baraguherekeza iwanyu kugira ngo muko urumva umuco kandi umuco nitukura kuko umuco niwo ugize novuga ngo identité y'igihugu cacu canke ya société tubamo rero ahubwo tugenda turi adapta ku buryo tutatwagwa cyane n'umuco hama ngo isi dusige kuko idusize bizohava bitugora gutahura ya generation ari nyuma yacu urumva rero mvuga ngo nivyo ni ikintu kibishe mugabo ntitwana batakumwikomo cyane kuko bo bakuriye mu biremereye gusumba ibi aha baragerageza kwiadapta niko novuga kugerageza kwegera basi ibishoboka iyi si ikwira tujana hari n'abavyeyi mugabo bugurutse ntituvuga ko hari bose bugaye hari n'abavyeyi bugurutse hari umuvyeyi mvuga ati je n'ukuri je mwana wanje ndamubwira niyo agiye muri eterna ndamushira yakano ko kwikingira mwana ni janka wikigira nuzunzanire ibanye ngahaye muri ico gihe naho uwo muvyeyi aba yugurutse cyane akareza cyangwa sizi ukuntu mushobora kugisobanura n'uwo gisobanura gute mwana ahantu hose nzogenda kubera ikatamigisha kwihangana ego nishingira mbazi kuko urumva aho wonye ni nkaho umweretse yuko possibility yuko utihanganira hari mugabo sinivyari vyiza kuko urumva ikibazo gihari ni ukuri ariko akabura ubwo buzima ndoragitsina ko bukabura hataragera bizohava binamutera ingorane mu nyuma kuko azogera ahantu aragira mamanke kubera yamenyereye kubikora akiri umwana sivyo uko ndumvuga ngo nukuguruka birenze urugero nivyo hari abantu iki kiganiro bakibona bazoshavura canke yahagira iki mugabo kameme nuvuga ngo uwo muco nawo tuko turawukritika tugumana ubuntu tugumana ubuntu kuko nitwaja muri ivyo byo kurekura utuntu twose tuzokwira tuva ta generation imwe dufise igishobora kwihangana wewe turi umwana wa 12 kugira ngo je ngo unihangana ko iki kandi hari agakingirizo hama bice bigenda gute abo gakingirizo ko bavuga ko kakingirana na 9% mbega iyo 1% arashobora kuba ari muri iyo exception reka niyaja muri iyo exception akagwara ingwara canke akagira iki mbega turetse n'ingwara zandukira mu mibonano mpuzabitsina hariho ibiri mu mutwe psychologique hariho dependance sexuelle umwana ashobora kuza developa kubera ko wemeye yuko wafashe yuko iyo possibility baho usuzura mutekerera gukingirizo agiye ku ishuri wewe wagwanije petete iyo mbanye wagwanije izo ngwara zindi zifatiye zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina mugabo ntiwiyumviriye impact bya kugira mu buzima ko mu bwonko bwiwe mu nyifato yiwe kumbura nuvuga ngo nivyo urashobora kuba umuvyeyi ari cool aryoshe nyene atera inkuru w'umugenzi w'abana mugabo gerageza ku buryo n'ubwo bugenzi nabwo nyene butarengana ngo buhave bukuraho ya autorité canke ubukuru buri symbolize pa kuba umuvyeyi w'uwo mwana hariho ikintu karemwa twishuye ko uko umwana akiri mutonya komenya ikintu kimuneza
kimunezereza like nimba ari kuryama afashe mama wiwe aratahura ko iyo ni attachement ama emotion nibaza ko bari ko ari developer sinzwe ko twobivuga twebwe hama uko buhoro buhoro mugenda muramwigisha nako ndashaka gutahura finalement vie sexuelle c'est vrai il est basé sur les rapports sexuels seulement ariko nuko kuntu ama emotion yacu aba exprimé mais none quand est-il y'abantu bavuga ngo muravuze ngo abstinence hama quand est-il y'abantu bavuga bati burya à un certain âge utigeze uba muri ubwo buzima uragira ikibazo soit moralement soit sinzi ko hari izindi ngwara zishobora kuza mu bitubwira kwiki utigeze ukabura ubuzima ndagitsinda yego no ububeshi kuko kiganiro tugiheza ariko giheza kubera novuga ngo hari insiguro abantu batanga zo kwijustifia yego vraiment hari insiguro abantu batanga zo kwijustifia kuko urumva kuvuga ngo kubera ngo ko muri adolescence yawe ngo utigeze ugira experience sexuelle ngo bituma ngo peut-être ngo uzogira ikibazo plus tard hariho abantu tuzi ata experience sexuelle ninge bagize muri adolescence kandi bagize mariage kandi bamerewe neza bari epane kubera iki kubera bamenye kujeha amapulsion yabo kuko gushaka ntibizobura uzobishaka kubera umubiri wawe urabihamagara uri kurakura kandi umubiri wawe ugenda widevelopa hama umwana w'umuhungu azobishaka mugabo uri gikoko kugira ngo ntukontrole amapulsion yawe ivyo ushaka ibyo ushaka byose si byiza kuri wewe sivyo hamurumva ahubwo par contre abawukabuye kare barashobora kugira ikibazo muri kazoza mugabo kubera ko bashaka kwemeza abantu yuko la majorité ari yababukabuye kare baca babemeza yuko abatabikoze ari bo bashobora kugira ikibazo plus tard urumva bakuda ahubwo kuri icyo kintu cya Arlene Abbott bakuda kuvuga ngo muri icyo gihe nk'umwigeme atigeze akora imibonano mpuzabitsina akiri inkumi bakavuga yuko ico kibazo ahubwo hanini kubigema akunda kuvuga yuko bibagora gusama aho none bwumva Jens barakunda kuvuga kuri côté seulement émotionnel ko abariho kandi ngo bafite imitima mibi umutima wiwe ngo bafite umutima mubi nk'iyo ni opinion yo mwibarabara yo kuvuga ngo ntafite umutima mubi ngo umutima mubi ngo atigeze ngo cyangwa ngo atabikora ntigeze atanga ngo ntigeze abikora ngo ntigeze na kimwe arekura ngo naco yikura naco agira iki nutu opinion twumwibarabara vraiment ivya vyiyumviro byo mwibarabara byo kwiyorohereza byo kwirigara sibyo mugabo mu bisanzwe nta cigwa na kimwe kirerekana yuko umukobwa akiri sugi bimugora gusama nta kimwe ko hari abantu babikora umunsi wa mbere umwe akararasamye umunsi nyine atigeze abikora mugabo akakora uwo mubonano mpuzabitsina uyu munsi inyuma y'iminsi mikeyi akabona nta butinyanka ntagiye mu butinyanka akarindira yagenda kugira test canke ikindi yaje kwa muganga akamubwira ati muri ibungenzi yabikoze rimwe atigeze anasubira urumva kandi yari isugi rero ico nuvuga ngo ni ya ma opinion yo mwibarabara nivya vyumviro babihari abantu basirikisha kugira ngo kugira bakonvenke uwo bariko barasaba ivyo bamusaba kugira ngo yemere kugira bikunde yemere kugira ngo ntibazomusheke iyo etikete yuko ari umuntu w'umutima mubi ngo banyu bararoga voilà babo bararoga canke ngo bagize nte ni vyumviro byo mwibarabara kandi vyica umuco niko novuga vyica umuco hama bikica n'ubuntu mu muntu uno munsi biriko birava mu bintu biri tabu ibintu byo kuvuga buno buzima uravugira ibintu ngira mvugira ibintu naco bibandanye uno munsi biriko birava vraiment muri mu kinyegero ariko nanone tukaba dufise abantu bagitinya ndatinye yuko nibaza ko sinzi ko je no bandimo biriko biravugwa cyane me nkibaza mbega ko biriko biravugwa niho tuzokwirinda cyane canke tuzoja kubirondera ahubwo hanyunganire reka ndahakunganire kubera yuko uvuze réseaux sociaux na cifuje ukibaza biriko biraje nukuri utagwaye ngo buratomega to kuja kuri réseaux sociaux nukuri ntohera umunsi utatumvise utwo twone waturonde muri kino gihe
biravugwa kandi rero ikintu gitangaje bivugwa na ba bantu tuvuga ngo nabakera bazi umuco bashaka genda kuri réseaux sociaux ugasanga umwana wa 20 ans 25 ans arabikubwiye n'ukuri ukavuga ati nanjye ticaye ndakunkumbuye amatwi muri ico gihe babana twashaka cyangwa mwebwe abavyeyi mwashaka gutoza indero nziza mu rufasoni yego urabimubwiye muga mu rufasoni ariko yagiye kuri réseaux sociaux yabibonye ubwo ntituzohava dusanga turiko turegwa na réseaux sociaux kuko Arlene yavuze ati ndabitinya ko bisohoka cyane ugasanga na wa muntu ariko arabivuga afise imyaka mikeya afise imyaka peut-être yabibonye kuri réseaux sociaux nawe cyangwa yagiye kwirigara cyangwa yari experience voilà ugasanga sinzi namwe murabibona en tout cas namwe iyo mugiye kuri réseaux sociaux urabona umwana vraiment isaha yose ariko aravuga ibijanye n'ubuzima ndagitsina cyangwa ibijanye no guhuza cyangwa ibijanye n'abashuga daddy donc tout ça ugasanga wa mwana abyumvise ntiyigeze abyumva muhira papa mama donc afashe ibyo nyene byo kuri réseaux sociaux ubwo unye ntibica cyane ugwaruka cyangwa abana mwe muba muri ko murarera ashaka dusigurire kubera ko gusigurira umwana yamaze kukibona kuri réseaux sociaux bifatanye na phénomène nshasha yuko abavyeyi basigaye bagurira amatelefone abana kare ni kuvuga ngo umwana umwe expose ku ma information menshi hataragera turavyumva yuko umuvyeyi jewe vraiment ni ibintu ntashuha nko kugurira telefone umwana kandi abana sifise batoye mukuru ari mu imyaka 10 mugabo arabizi neza yuko ata telefone nimirije kumugurira ubunyene kubera ko numva umengo atari kwishure atari muhira aho namujanye twajanye canke ari kumwe n'abantu ushobora guhamagara bari responsable nkababaza ko ameze neza canke ikindi kintu mugabo uyu munsi novuga ngo ama-écran ariko araramplasa abavyeyi bamwebamwe ariko arasubirira abavyeyi bamwebamwe mu nshingano zabo zo kurera kandi n'ikintu giteye ubwoba kubera kiko gitwara aba bana bacu mu ngorane nyinshi kuko iyo telefone ni wayimuha ngo yidegemvye umushire nk'amamega sivyo azokwiconnecta kandi shaka ushiremo contrôle parental gute twese turazi ububandi twarivye amatelefone ya fixe yo muhira dukoresheje ifushete sivyo kandi utavuga ngo nibindi bintu kuzomenya code washizemo nakanya gato azona information yayitanguye gushasha hama birabe utabizi uzi ngo warashizemo contrôle parental sivyo urashobora no kuzoyiconnecta kuyiwawe kugira uzurabe ivyo ariko araraba mugabo araza amasaha uzoba uri mu kazi kenshi utazobiraba niyo masaha ushayirabira ubandi arashobora kubiraba mw'ijoro waryamye wasinziriye yabibonye neza yuko wasinziriye uri muri rinini agaca yiconnecta urumva kumuha iyo telefone hataragera utaranamusigurira usage iri responsable y'ico kintu wamuhaye nukuri iyo ni phénomène iriko irica ibintu byinshi kandi iri kwizana n'ingorane nyinshi gusumba uko tuzibaza kuko urumva kuzobona umwana wa 20 ans ariko aragusigurira ngo ama experience sexuelle ukavuga ati uyu yagize experience byari sangapi imyaka 20 ko ariko avuga nk'umuntu afite experience imyaka 10 donc yatanguye ku myaka 10 bikagusiga sivyo niyo exposition urumva arabibonye ati ashaka kuvya experimenta ahuye n'umuhungu peut-être de son âge canka kuze ashaka kwabuza tout simplement canke uwo bangana bari kubagerageza kugira ama experience kubera babwiye yuko kizira kuzogera kugira mariage ata experience nimwe ufise kubera kumva ushavuga ko iwanyu baroga canke biriya bintu byose yuko utazovyara canke turiya tuntu twose yamapreshije ari ngaha mwe barabara agaca gerageza rero kubikora ko yakwebonye muri ya televiziyo ofite ikintu ca mbere gikenewe hejuru yo kugira ikiganiro n'umwana no kurimita ama exposition aux écrans canke ku ma media atandukanye ubunye je ne suis pas contre bambabarira abavyeyi baza kuraba ikiganiro si kubera sinzi ko ari gutera imbere cyane urabona umuvyeyi yakriye umwana yavutse aciye akriye konti Instagram yiwe shaka amafoto yiwe ashaka ibiki umwana akazokura azi ko afite Instagram akazogera gukwiza 10 ans agacambwira ngo rega ngura afite Instagram agacamuka mwana ibyo azoraba ko twese tumaze kubona ko Instagram hari gihaza ibintu kuvuga ati Facebook hari gihaza ama image kavuga ati mon dieu ego ukazibloka zimwe amakonti amwe utazi ukayabloka cyangwa ukasanga hari umuntu bagahakinga telefone cyangwa bakoresha iki bakoresha isura yawe bakagutaginga ibindi bintu hari abantu benshi bamaze kuba victime y'ivyo bintu benshi cyane ni ibintu bishobora gushika anytime iyo uri ku mahezo social ijya exposition rero uri kura create y'uwo mwana canke kumuha ngo acree konti ya Facebook yande ntiharagera je nanga nibuka kera hari imyaka
kuri Facebook hari abana benshi babayobije kubesha imyaka kera bigitangura kugira wemererwe kugira konti Facebook mugabo uko imyaka yagira agenda haciye habaho permissivité umwana wa 16 ans wa 14 ans wa 12 ans arafise konti kuri Facebook sibyo mugabo twekera udafise 18 ans hagati konti ntibikunda abana benshi bariyongera ku imyaka kugira bikunde bagire konti Facebook aniho hahereye tubesha imyaka twandika ko kuri wazona umuntu yanditse ngo yavutse muri 1900 ukavya gusa kugira ngo juste gipasse cyo gukaya konti gipasse rero kurimita ama exposition ose kandi ikintu gishobora gufasha cyane muri education y'abana kwake urumva ubunye uteye imbere ukaba ufite amahera kumugurira telefone canke iyo tablet ucuyigura umwana afite televiziyo mu cumba ufite connection muhira wifi ni terambere w'imugabo raba ko iryo terambere tagira ikononera raba ko iryo terambere tagira ikwicire ubutunzi ufite muhira kuko ubutunzi bwa mbere dufite n'abana rero urumva ahanini twicwa n'ivyo abo bana baba expose kare kuri ivyo bintu hama agaca atangura gushaka kubigerageza aje kubigerageza rero agaca yumva no mu expert canke mu expert muri ivyo bintu agaca rero akora live yo kuri Instagram yo kwigisha kuri ico kintu ndazi famille imwe donc gukarira abana si 18h muhira hanyuma kuva muhira ni kwishuri ni kuja gusenga dimanche donc babana baca batinya muri sala ntibicarane n'abavyeyi donc ego umuvyeyi yamubwiye nanani wagira ibi uzogira ibi mugabo ari abivuganye rigere yayindi hahandi no hanze udashobora no kuyicara bagacafatira ama ordinateur mu cumba umwe wese yase computer yiwe umwe wese computer yiwe ugasanga umwana ariko arabirabira rero kuri umwana yasho kumara umunsi wose atagiye no kwitaba gufungura ari kuri internet abyumva niyo havire gusanga umwana akunda abantu bafite imyaka myinshi kuri we afise iyo mood yo gukunda abantu bafite imyaka yumva n'umuhungu yo gukunda abantu bafite imyaka donc agakunda umukobwa wa 30 ans afise 20 ans akumva ko arizo swing ziwe kumva donc ava muri ico cyumba ameze gutyo urumva barabugaraniye muri ibyo byumba ho ufite bo babazi yuko ari yandero kurinda abana umwana wanje vraiment donc ugasanga ni ama condition wa procureur bimeze gute amategeko na ya 18h ufungura midi donc ibintu nk'ivyo ubwo ni harimo ntihacabamwo akantu kubavyeyi ko kutamenya neza ukuntu botanga izo nyigisho cyangwa ukuntu boganira n'abana babo kugira ngo babarinde impande zose umva kugenda muri chambre ukiyugarana umunsi wose donc wari ko wiga byinshi bisumba ibyo wari gusohoka ukigira hanze en fait sinzi tuja mu kindi cyigo hariho ama style parental ane sibyo hariho style parental iri autoritaire iyo nimbi kuko urumva wowe usemburiza amategeko gusa nta relation nimwe mufitaniye ni umviriza dutangura uko ni gisoda mu gatondo muvyutse mugira ibintu binini mufungura aya masaha twese tutatu kumeza midi twese tutatu kumeza wewe mwijoro 18h mwese ndabonere muhira 20h tuzatugiye kumeza tujyama 22h urabona ni pam n'amategeko relation mufitaniye ni amategeko n'ibihano kuwarenza amategeko urumva iyo style nimbi uravyumva nawe sibyo hakaba style ya iri permissive hamwe abavyeyi umwana yimenye akora ivyo ashaka ni bon ega n'umwana mureke bya bindi mwana azaga kubita ikofu mushishi ngo yashango ntumukubite ngo acarira uwo mwana azokura gute azokura azi yuko ibintu byose avyemerewe bizogorana ingene umugarura muri adolescence cyo kimwe nawe undi autorité wowe uratanze amategeko haramaharageza ahantu yumva yuko nimba ari umuhungu arafise inguvu zikwiye aterura ivyuma ku buryo ni wasara muca mu Rwanda urumva hazamwe akantu ka rebellion uwo ari muri permissivité umuvyeyi atangwa kumwankira ibintu akuza mbwiye ati kubera muguma muri guharira kubera ikintu nimbwiye ngo ngira iki kubera kumbwiye ndeka iki kubera iki muguma muri kubera wisigura uri umuvyeyi hakaba na style parental y'abavyeyi bari absent ni babandi bari mu byashara bari mu ma business yabo batabarushe bagaca babaza abana mwafunguye mumeze neza okay mwana ashambye mama PlayStation yapfuye reka je nzoza niyindi ari agerageza gukombla absence yiwe n'ibintu abana agaca basukamwe nyine umwana icashatse cyose arakironka mu mwanya gishakiye mugabo la présence y'umuvyeyi bwa bugenzi bya bindi byose twako turavuga ntayihari hakaba rero style démocratique iyi style démocratique
wo kwibaza ngo ni style yoroshe mugabo ni style abana bari conscient yuko hari amategeko bateza gukurikiza mugabo kandi barazi neza yuko ikiganiro n'abavyeyi babo kirakunda umwanya bagishakiye barashobora guhamagara umuvyeyi turagukeneye cyangwa umuvyeyi akabamuga ati umva ndabakeneye mwese tuvugane akacabwira ibyabaye byose kandi avuga ati nkeneye explication par rapport iki niki habaye iki niho n'umuvyeyi ashaka kumbwira ati umviriza ntibikunda yuko telefone ndayiguha kumyaka ufise uri muto donc agacabwira mama none nakatwigana ko ayifise akamubwira ati ego mugabo hajya ni wabo twe wacu ukuntu bimeze nuko umwana agatahura neza yuko ufite amategeko hari amategeko y'iwacu n'amategeko y'ahandi kandi ntiduteza gusa urumva mugabo akabazi yuko anytime azoba akeneye kubwira ikintu umuvyeyi azomuronka anytime umuvyeyi azoba akeneye kumubwira ikintu nta bintu bya kubera iki niki arumviriza iyo niyo style mu bisanzwe bikwiye kuhaba urumva rero havuye mwumva iyo style parentale rero igiyeho ukadopta iyo style parentale démocratique ntakintu kimwe kitazashoboka kuko bizokoroha kushiraho amalimite kandi bizokoroha ko umwana yadekonye aza kubikubwira ko yavuga ati ndeka ndabimubwira nyine meza aventure nagize acha yikubwira hamukamenya amakuru utirutse nkuru umupolisi nusemboriza igipolisi mais en même temps arazi ko tout n'est pas permis muhira arazi ko tout n'est pas permis ahariho hose hama arazi yuko ashitse umuvyeyi ashitse sigikoko ushaka kuba muri sa urashaka kufisa amahera yo gushiraho wifi muhira fine mugabo ni wa develop ico kiganiro n'umwana uzomenya amakuru uzomenya amakuru uzomenya yuko hari ikintu kitagenda neza uzobona changement muri we kusumba wa wundi aba hari kugira ngo nababwiye uku amanota ibi nibi ugatwara ibintu byose confisca umwana azokwiga no kutrika amanota muri carnet de correspondance zararandika na crayon ahindure kugira ngo bya bihano ntibize ofite azokwiga amayeri yo kugukwepa mugabo muganira ashaka kuzavuga ati anje nadekonye vraiment naronsa amanota atabaho umuvyeyi agacamenya amakuru atari kumenya ku mwana duku azomenya ati naka arakunda kajya afise agakobwa akunda kwishura amazi imisi akiyumvira akamaza ati none uwo mukobwa nameze gute nurasubiye urabona bimwe twara twumva abantu bavuga ngo je ngo mama yarambwiye ngo ngende ndabimubwira nta kibazo kubera umuvyeyi yamwumvirije arumva yuko les intentions ne sont pas mauvaises avuga ati gende ndabimubwire n'umukunda gende ndabimubwire umwana kumva yuko ari safe kubwira mama we yuko akunda umuntu babitese ni style vraiment ni ideal twese turota kugira kandi ni style ifasha development y'umwana duko ibi biganiro by'ubuzima ndoragitsina biba vyoroshe gose kubera chaque stade ubuzi by'umubwira ageze muri adolescence nushuza kumubwira ngo urumva ngo umuhungu agukoze ko ngo umbwira tumviriza bimeze kunuko peut-être kuzo kumva envie yo ku experiment ibindi bishasha iki mugabo umenye neza yuko ni wagira ibi hazokurikira ibi hariho eventualité yo kwandura ingwara hariho eventualité yo gutwarinda hariho eventualité yuko bikaya dependance kuri wewe n'ibindi umwana kubera ko bari muri yaje bitahura biroroshe rero yuko avyirinda kandi biroroshe yuko adaguma yikonforma ku bandi ngo koyana nakayabigize munanje ndabigira no en fait uri kuforma umwana adolescent azova mu adulte responsable hari nakuba menga haraka wagira wongere ko chaka ubiwe en fait byatumye niyumvira ibintu byinshi ku bintu avuze muri famille ndi classe nasubiye muri famille ndi kumvuga ngo ko n'ubundi umuntu atavuka azukunge nazorera abana nibaza ko ari ikintu kife flipper quand même utangiye kurumvira mariage gute kurera umwana bimeze gute ha mu gace bika comportement yawe imeze gute ayo ma 4 système parental ni système style aduhaye atumye niyumvira mbega none est-ce que abavyeyi bujya bora bicara bakiyumvira imeze gutya jewe meze gute kwanje inyifato yanje imeze gute nkozwe gute hama uwo mwana wanje no mugenza gute bitewe n'ukungene meze numva umenga ahubwo niryo twese twoza two kwiga peut-être naba hakaba ayo mafoma ayo sinzi ibiganiro bikwiye kuza birahaba odora iko twumva concert kwa nakambwa kabiganiro nk'ivyo mais en même temps twega abana tukimeta en question la kibatubwiye bino mais kubera kiba bitubwiye hama mbo abana ndasko tugareze ko defa ibitavyumva muri adolescence ho nta kintu cyo turataho uswa ku bitaro muri university mama haje yambujije ryo muntu kubera impamvu izi n'utanga kubimenya mais akenshi turashaka amakosa ku bavyeyi quand même ariko batari
bafise ayo makosa plutôt nabo ntibigeze bibamenya ukungene basanzwe bakozwe bateye sinzi ko nakivuga mu kirundi komsa bige nabo kurera abana babo muri uko je ntahone abantu mbere yuko tugenda kubaka izacu ni foko tuzicara tukavuga ati burya jemeze gute nifuza kurera umwana wanje gute hama no kuganira n'abandi ba mama ukumva parce que uno musi turafise catégorie ni kigano ushaka gukora les responsabilités des parents iyo terme iri lourd kandi aziko kirababaje kumva kweri kuno musi umuvyeyi yumva umengo ni nakazi hama umwana yafunguye yariye yambaye impuzu zimeshe mais ndakura nta affection ya mama naronse nta affection ya papa naronse sinimenye emotionnellement nkozwe gute iyo vie sexuelle yanje izo bimeze gute hama ubu sinzi ubwenge sinzi ngukarisha nkarisha ubwenge bwanjye reflex ubona na reflex igira biziko turi kuri chat GPT bon abavyeyi n'abana ni danje abavyeyi n'abana ari hatari ubu byashara byabaye reka n'ukuri biragoye umva hoho n'ubu unyaca gusigarira twinshi ikintu no kongera ko kuri buvuze hari amaformation hari abapsikologe bariko baragisha amaformation menshi baza baragira kukuntu ufata umwana kukuntu dukwiye kurera abana kukuntu dukwiye kwimenya en fait utizi biragoye kumenya ingene uzorera n'uwo mwana wawe sivyo rero hariho akantu ko kubikorokeramwo umengo uragize mariage hama ugize mariage fo kuvyara mugabo siko bitegeza kumera kuvyara en fait uwo mwana ni responsabilité yindi si bintu c'est étape de la vie oya c'est pas une étape de la vie mugabo ni ikintu winjiramwo waharuye neza uti jewe nimba nzovyara ndiko ndavyitwaramwo gute ndiko nipanga gute muri uko kuzovyara mu misi urumva yo ninavyara umukobwa fo ko afise imishatsi myinshi ndamufungira imishatsi ndamutoboze niyo wari umuhungu ngira ibi nibi mugabo c'est pas que ça urumva kubera wewe nk'umuvyeyi wiwe santé mentale y'umwana wawe uzoyibazwa c'est plus une responsabilité qu'une étape de la vie rero ifo ko umuntu yitegura umva tuko turavuga ngo abavyeyi ngo ifo ko mugira ibiganiro banza witegure d'abord kuzo uri apte yo kugira ico kiganiro itegure ufite iyo responsabilité niba ari umwana umwe uzovyara babiri batatu fine mugabo tu n'es pas là samagi uri kuratangushe ngaho hama ngo ubundikire hama turekura no harimo ibintu byinshi vyenteye kandi abana n'abantu ba mbere bapwe na pas observation arobserva ntuzomubwira ngo urumva ngo uhejeje gufungura ngo kura ku meza hamaze abone uhagurutse naho nyene isahani iraho ifusheti iraho umunsi wambwiye ati umvira duhejeje gufungura musantu turakura ku meza ututerura isahani wowe ukayitwara ubigize kabiri gatatu umwana amenya yuko mu bisanzwe mpejeje gufungura ndaterura isahani nkayitwara mu gikoni niba muri sanse kuca mwoza ivyombo ku bantu baba hanze twe hariho facilité yuko urafise abakozi peut-être tuje gufungura ugira usuye ku kazi biruke uwo mukozi araza kuvyoza ntaco mugabo niba ushaka yuko plus tard hata mukozi ahari uwo mwana azoshobora koza ivyombo bimwemerere bitangure nka jeu bitangure nka jeu mugiye ati tugendereye koza amasahani acha gukurikira ku buryo uzozubona n'ubundi musa gusanzwe uri mu gikona acabwira ngo nyereke ingene babigira ndagufasha ntazi gukatika na kimwe ntazi n'igimamiro ntazi ingene babihindukiza mugabo agaca bigusaba sitope ndagufashe cyangwa ndagira iki wowe ugaca umwemerera akabifyorogota nyene muguka mureka avuga ati yegira uko hindukiza akamenya yuko bahindukiza mugabo nta nakimwazi mugabo ni muto ukuvuga ngo uwo mwana niba waramwemereye kugitwa experience ntuce umubwira ngo oya ngo sindakubona uri mu gikoni ngo singiri hamaze kumubwira kuze ngo wagenda ungirire ikavuga ati je ntavyo nshobora ugaca ubashoka ingene umwana wawe w'imyaka 15 adashobora guteka icayi ugaca urabashoke kandi ni wamubujije kuja mu gikoni wa musi ni wamubujije ngo sinshaka no kuzosa kubona mu gikoni ngaho Utashaka kumubwira ati igigwayo urasha. Sivyo? Igigwayo urasha mugaka kubona ko wagiye mu gikoni akavuga ati ntacu. Ubundi musi nzogenda nanje nakuze. Sinzosha. Urumva? En fait ça dépend na ton d'abord ukoresha mu kumuvugisha. Yego. Kuko nimwereka yuko aho hantu ubundi musi yahemerewe canke kiranazira kikazirizo yuko azohaza. Hama nuzomubwira gutaha kare haba ngo uzurataha mu gitondo misi yose. Hamucumwe mpoza gutaha kare avuga ati je nakura. Baze bihende. Ndotaha mu gatondo. Ko yavuga ati umva objectif yiwe ni kuzokura ubwira shika hana ataha mu gatondo kandi ataha umuvugisha.
ucushaka kumugorora bidakunda kuko natwe ntitumuvugisha wi kuko natwe mama atashe cyangwa papa atashe mu gatondo ntitumuvugisha namwe ntimuzamuvugisha nanje rero ko rero ntagiye uzontumbera zisigize umva wamubwiye ati wowe yaraje 17 ans cyangwa 18 ans uzokuze urumva uzoburi autonome twetu akacavuga ati rero je autonome igenda exercice umwana wa 18 ans ntihagiheza secondaire atashe mu gatondo gakoma induru gasara agavuga ati nega mama je simpuze ubibona mugaca muja muri stress hypertension kabiri installe ego urumva ni question yuko il faut prêcher par exemple ivyo ushaka ko umwana agira bikore abibone kubikora nawe kandi atangura nimwe guteye hama niba uwo umubwira ngo urumva ngo amayika ngo ni mabi niki agaca yama misi yose mu gatondo gushika mwijoro akubona umeze uko avuga ati none fina amayika ni mabi kuri bande ajaga none nawe ko kugira ibintu hagi uzamva umwana ufise nk'umwana wa democratique gose aricoma akabwira ngo none ngo wavuze ngo amayika ni mabi ngo kwe kino nawe umifasha uwo n'umwana ashobora kuexprime ubu udashobora kuexprime arabibika agahora akakura gushika umunsi azogisohora nyine avuga ati nyishura rero numva abana voilà abana n'abantu bo kwitondera n'abantu bo kwitondera no kuri kose yego twavuze ibintu byiza kandi bivanganye cyane ariko nko hari nk'umuntu ashaka gusanga ikiganiro kigeze hagati akavuga ati mbega basha burya isuje nihe bikuru ibintu basi bikuru do base ntugira ko niho ncubaka abaranyongereje ubwenge ahubwo bakwiye no kuturiha bene twadukurikira twanyigisho zagusa ego nk'ibintu bikuru umuntu ashobora kubavuga ati aha rero jewe numva no gusubira nkiga ndumva haraho natiriganye haraho bitagenda neza no kwigisha umwana wanje kubijanye n'ubuzima ndoragitsina nibihe mperezehe bikuru novuga ngo nukumenya yuko ubuzima ndoragitsina ntibutangura muri adolescence canke mu myaka y'ubuyabaga nukumenya ko bitangura kare hama rero bitangura kare ni vyiza yuko umwana ugenda uramuganiriza ukishura kubaza niba kwajete umwana ca hehe ntuci umubwira ngo urumva ngo nagiye kwa muganga ndamugura canke ngo nagiye ku isoko ngo sanga ngo canke ngo yakorotse ava mwijuru canke iki kuko urumva to utahazomenya ukuri kandi aca gufata nk'umubeshi uvuga ngo mubwiza ukuri mugabo kungana n'imyaka yiwe kungana no gutahura agezeko ikindi kintu gikenewe cyane nuko utorindira yuko umwana atangura kubaza ibibazo byinshi akubaje ikibazo ntukibike ngo ucurindira ngo banze bigwire ngo mbonye ngo yensista ngo nonzo ucana mwishuro akikikubaza rondera inyishu vrema urashobora kwibaza ngo inyishu utanze ngo ni inyishu iri maradwa canke ngo igize iki mugabo ho tumenyisha iri maradwa gusumba ko atanyishu yoba kuko atanyishu baye hazoyirondera handi kandi nayironka nturisire ko azoyironka nkuko wari ubishaka ikindi kintu novuga nuko ni vyiza kwankuraje umwana kuvuga mugabo mu kumwankuraje ntuza uhagaze nk'umupolisi no kugerageza kuba umugenzi w'uwo mwana wawe ku buryo bizokoraho ko na bwa bugenzi bwa bucuti uri kurashaka mu myaka y'ubuyabaga bwiwe bukunda ikindi nuko icambere na mbere abavyeyi bakwiye kumenya nuko niyo muri kumuraganira ivyo bintu nuko utekanye ntumwereke yuko umenga ivyo bintu biraguhungabanije ntumwereke yuko ico kibaza kubaje kiguhungabanije canke ivyo bintu bigira umubwire biriko biragustressa canke bigize iki ukabivuga utekanye ukabivuga nkaho umengo ni ibintu bisanzwe canke iki twavuze ikindi kintu cyo kurimita exposition ku ma écran canke ku ma media atandukanye turavuga ama social media atandukanye hariho ikindi kintu cyo kwajisa positivement relation ya muvyeyi n'umwana ntibe relation y'ibihano n'amategeko habeho gutahurana kandi amakosa yose ateza guhanwa hari udukosa duto dushobora kumubwira tumviza ukamuha agasoputi ibi bintu nzubisubire sindabikunda ukuntu mugabo ntucugira kumva hamwe yiho twuva relation yawe nawe ariyo guhana no gushira amategeko gusa ikindi novuga cyane cyane ku badolesa nuko abavyeyi bakwiye gutahura yuko ubuzima ndoragitsina ntibuhagaze ku mibonano mpuzabitsina gusa buhagaze no kugutahura amashwa canke guhitamwo gutandukanya umwana ashobora kugira ivyiyumviro bishobora kumucamwo ingena bisatisfeza upa ko akwiye kumenya kwihangana n'ibindi kugira ngo vyorohe yuko aba umuntu adatwagwa n'amaenvie niko novuga mugabo ntiwirimite kuvuga ngo ubuzima ndoragitsina ngo se directement ngo ni imibonano mpuzabitsina siko bimeze kuko harinjira mwe intimite kumenya ko umwana akwiye kumenya ko hariho amaparti y'umubiri wiwe ataguma yexpose
hari amaparti y'umubiri wiwe atari bose bemerewe kuyakorako ni ibintu bitandukanye donc ivyo ni ibiganiro rero mugenda muragira buhoro buhoro kugira ngo muzogera ahantu umwana atahura yuko arafise uburenganzira mugabo kandi arafise n'ibintu bavuga ngo arafise amadroit akagira n'amadevoir yego ikindi navuze ni ton ukoresha kuganira n'umwana muganirize nivyo ni sujet yamye itabu ngaha mu Burundi niko novuga mugabo isi iriko iragenda kandi uko igenda ni yadusiga bizotugora ntitwojana nayo nivyo ngo idutware Burundi mugabo tugerageze kuyadapta kuri isi ntitubivuge nkaho mengo ni ibintu by'ibizira canke nibiki mugabo harimwo kwigisha umwana kutirekura mugabo kandi ukamwereka yuko ni ibintu c'est normal ko kubaza ikibazo nk'ico kugira yumve yuko n'ikindi gihe yogira ikibazo kiremereye gusumba ico ashobora kuza kukikubaza vyoroshe ikintu nani bagiye kuvuga no surinya nuko umuvyeyi akwiye kwavuga ko atazi byose kubera on n'est pas censé tout savoir wowe umuvyeyi hari ivyo uzi hari n'ibindi wakuye kuri internet ushaka kumubwira ati je naravye amahoshe yasha kunukunuko hari igitabo nasomye ukunukunuko hari wa emission nabonye aha naha yavuga ibi nibi bari batumiye muhinga mu vy'inyifato canke bari batumiye iki ukabivuga ukamubwira ati je rero ufite nasanze ibi inye birakenewe ukunukunuko mugabo akumva yuko tu accept kufisa amalimite biratuma nawe yumva umengo nibisanzwe on est humain. Je ne suis pas l'être suprême. On est humain na mama hari atazi yarondeye mu bitabo niki ibintu byakorotse biza mu mutwe gutyo. Hari kibazo ashaka kubaza. Turumvise abavyeyi ico bakwiriye gukora. Ugakangaruka nkibazo kitwaje kuvuga ngo est-ce que birakenewe canke ntibikenewe kuvuga. Que ça soit ku muvyeyi, que ça soit ku mwana. Ni biki ivyo bintu ndabiganijwe bica binzanira muri caractère yanje muri emotions zanje siko ndagira ndafise ama hobbies Arlene afise ama hobbies so ntabiganije zidea my hobbies zo bitaka hari ikintu kigira cu parce que ove nakuze barangaburiye barangaburira ndajya nkaryama hama nkakura nkiga mena hobo zo l'homme biologie birimwo hama tuja kwirigara tugatera inkuru hama nimba twagiye kubaka twemenyera ivyo bintu ntavyo nzi attachement ndakura nkayimenya unamenye ko uyu ndamufashe gutya je ne sais pas kubera ikintu nini notegereza kubera ikinegerezo kubibwira ça va amener quelque chose qu'est-ce que valeur ajoutée hazo batashimirenze kwa bavyeyi oya urumva ko haba ubugenzi hagati yawe n'abavyeyi uzuma adulte epani ico ni cambere mugabo nk'ubu ndababaza ikibazo mwebwe babiri nk'ubu iyo muza kubiganira canke abavyeyi bakabaganiriza ukuyeho uko abavyeyi basanzwe bameze niki ko mwakoze mubabona yumviriye amwe mwagize abavyeyi baza bakababwiza ukuri atumviriza ibintu bimeze uko mugani bakubwire ngo urabona kugiye mu butinyanka ntihagire umuhungu akora ko canke kuvugisha kazi kawe bizogenda ukunukunuku ntuzumbaze mugabo akaza akakubwira atumviriza urumva ubu yabonye ko urumva amabere yaje cyatangwa gutegura yuko amahayigire ari mu kuza nibindi bizokurikira uzokumva umeze uku hazobaho ovulation hazogira iki ni he mwari guprefera uko mwabayeho canke uko kushasha ndiko ndavuga wari guprefera ko abavyeyi baguteguza kubikurindiriye canke kubikorokeramwo gutyo oya guteguza bakubaza d'où l'importance yo kumenya ibintu à l'avance biroroshe yuko ugenda ahantu baguteguje ingene hameze gusumba ko hakorokeramwo hamuka ukamenya ingene wigwanako n'ikindi rero ukuganira ubuzima ndoragitsina ni ukuvugana sur le futur en fait ni ugutegura umwana ku buzima bumurindiriye kuko urumva ubuzima bumurindiriye buzoba burimwo iyo partie hazoba harimwo ubuzima hariho ubuzima professionnel hariho ubuzima bundi butandukanye mugabo at least yaronse umuntu amutegura sur la vie sexuelle imurindiriye urumva yaronse umuntu amutegura kubimurindiriye si nkaho azobagiye dans le vide nyene arondera bishasha amenye ibi ama deception isiera iki niki kubera ko peut-être yibaza ngo umuhungu baryamanye ni wazoshagira mariage hama kazabona uwa mbere amuhevye wa kabiri wa gatatu bigaca bimucanga depression isiera ukuvuga ngo wamuteguye au fait urakuyeho ya stereotype atandukanye yama yumva misi yose numva umengo c'est vraiment important yuko ico kiganiro kibaho hagati y'abavyeyi n'abana est-ce que les erreurs z'abana usanga zabayeho ni kubera ko ico kiganiro coba
kitahabaye behoho hariho n'abatigeze baronka n'umunsi ahareno nge turi mu mwuka umwe hariho n'umva twabuze kubana guhera ku muto mugabo hariho n'abana batigeze baronka izo mpanuro hari n'abazironse mugabo ntibazigenderako hari n'abavyeyi bavuga ati ico umwana wanje sinzi uwo nomuha jewe akamubogora ndabuze ngiye muri ville asanga televiziyo yagurishije yagiye kunywa booster yatashe mu gatondo umukobwa wanje amahistoire nk'ayo munsi muyazi bobogora gute hoho ayo makosa abana bakoze yuko sogwa gute umwana yakosora n'umuvyeyi abigenze gute bigende gute canke nico kiyago coba caramuzi kuko muvumengo uno musi hari n'ahandi hano havuga ngo ujya mukobwa byarashitse agatwara indahamu ujya muhungu yagiye mu bakobwa benshi kubera ko batigeze bambwira bino bintu mbega ca dushira ikosa yuko ico kiyago kitabaye byukuri canke hari ibindi bintu byinshi tuvuze ngo byabaye ko ico kiyago twaba turenganije abavyeyi bamwe kuko hariho ibitikora hari ibintu vraiment utavuga ngo kubera ngo iki kiganiro kitabaye ngo ibintu navyo ngo byaciye bigenda uko mugabo hariho n'ibindi vraiment ubona yuko habuze ico kiganiro habuze horasha hagati y'abavyeyi n'abana rero kuba hataba ikiganiro gisanzwe hagati y'abavyeyi n'abana tushake tureke ibuzima ndoragitsina hakabaho n'ubuzima busanzwe kubwira abana realite y'ibintu bihari kubabwira ingene bimeze ibintu hari ibintu byinshi byica bamwe muri abo bana bahavuye bagira amashwa atandukanye atariyo nuko bataganirijwe sur certains choix umuntu abagira mu buzima n'amakonsequences yazo sivyo rero ico kiganiro mu bisanzwe kirakenewe kugira ngo bevite ko niyo pourcentage twumva y'abana babitumwe n'ivyo ivaho sivyo sinokwemeza neza yuko abo bana bose uri abo banywa amaboost canke abo bagiye mu bumaraya niko novuga abandi bakaja mu bintu ubona yuko nta kazoza canke iki abandi bakanahitanwa n'izo ngorane sinovuga ngo bose vraiment ngo vyavuye kuba hatari ikiganiro muhira mugabo novuga ngo benshi muri bo birashobora kuba vyahereye aho kuvuga ngo nta kiganiro yigeze agirana n'umuvyeyi ngo amutegure sur la vie adulte ubuzima bw'umuntu akuze bumeze gute buri sanse komera gute ugasanga ntiyigeze na rimwe yitegurira ubwo buzima bw'umwana akuze hama niba hora sitari hari canke yari y'amategeko gusa umwana akagerana akagumuka akababisa akagenda rero novuga ngo si byose byatumwe n'ico mugabo ngarutse ku kindi kibazo mwavuze muti ayo makosa canke ayo maheho yabaye umuntu yahepa gute hariho byukuri amaheho hagoye kurepa hari amakosa agoye gukosora mugabo hariho n'ayandi akosorwa hariho n'ayandi makosa uretse ayakosorwa ayandi ushobora kuvuga uti kubwira umwana uti ubu warabonye amakosa wakoze ibi nibi mugabo uremerewe kugira un nouveau départ birashoboka kuhinduka hama imisi kurikira ibi byarabaye fine byaraheze peut-être waranduyemwe ingwara ntitugira cyo tuyikiza ubunyene sivyo hari abashobora kuba baranduye umugera wa sida muri ivyo byo kwama bari kubakora imibonano mpuzabitsina batikingiye ugasanga canke yaravyaye abana 1 2 3 abana ntubica kugira ngo urepara amakosa yose abana baravutse kandi barahari peut-être ko bizokwama bimwibutsa ko hari amayerere yagize mugabo nukumigisha yuko iyayo notre vie inyuma y'ivyo hariho ubundi buzima inyuma y'aya makosa yose wabayemo ivyo rero bigenda neza ryari igihe ucifata wamuganirije ukabona yuko arashaka guhinduka ikintu cukora umujana ku psychologue akagerana iyo cheminement ya thérapie ku buryo atahura yuko n'inyuma y'ayo makosa yose birakunda ko nkora ibindi bintu byiza sindi umuntu mubi ofete narakoze amakosa n'ivyo mugabo sindi umuntu mubi ndashobora gukora byiza nkabandanya santu tuvuga ngo tuhepare aya makosa ko hari reparable mugabo hari n'ayandi ari reparable n'ayandi ari reparable nko kutuka abavyeyi urashobora tukabasaba ikigongo hamugasura ugahinduka bakabona ko odora yo kubasaba ikigongwe wabaye uwundi muntu wasuye kuba umuntu muzima urumva mugabo urumva waravyaye ntucumwica uwo mwana niba ari ingwara wanduyemwo nticikira automatiquement kubera wahindutse mugabo hari wundi buzima après ushobora kubukoresha mu kugira ikintu ciza kizotuma banibagira ya makosa yawe bakayavuga muri kahise avuga ati shaya urya Imana yaramuhinduye vraiment yarameze kuno mugabo gasanga birakunze yuko ahindura ryazina bari baramuhaye yego
turize apana bisanzwe ego cyane ndi ku musozo w'ikiganiro cyacu Arlette ashaka kufise n'akandi kantu ashaka kugereka ko yatubwiye tankata ni kimwe twama tuvuga no mu rugo nimba atakigana ibintu byose birapfa so abavyeyi nibaganiza hama bidakunze nibandunke kwa tante nibakurunke kwa oncle nibakurunke ku psychologist nibaturunke mu formation c'est tout abana natwe rero kamera turabizi dusama kosa menshi nabyo ntitubyirengagize baratubwira ntitwumva tubanza kugwa amayerero kugira twumve nako ntitukibagire mugabo ndagute jewe les erreurs hari genda bisha muri côté positif muri sens ya on apprend dans les erreurs umuntu wamubwiye rimwe kabiri gatatu my dear est-ce que tu es là pour allaiter cette personne non à un moment kandi regarde très bien ku myaka yawe 10 gane grita ku myaka yanje 200 225 oya hari ibintu ukora ufite imyaka 10 hari ibindi geze muri 30 utamuna gukura urakenyera igikwembu kicaro gato ukagira ati haleluya j'attends Jésus Christ qu'il vienne cyane bose ko yari bahindura hajya sinzi ko hari nakandi kanwa mwisigaye cyangwa kaba sobye cyane mwakibagiye kugira ngo dushobore kurangiza kimwe kiganiro icyo no kongera ko ngira ngo nuko igihe cyose wowe kwiyumvira kwinisia ico kiganiro n'umwana banza umenye ivyo umwana azi banza umenye ivyo umwana amaze kumva pahapo iyo suje mugira muganire kugira ngo umenye aho uhera niba amaze kumva amakuru yo mwibarabara nkayo onye avuga ibintu bitandukanye ubanze yakosora imbere yuko ubanze umusigura ko atari ivyo yuko ari abantu baba bashaka kwiyorohereza kugira ngo vyorohe ivyo basaba babironke tuwetu kugira ngo ntuzohava usanga ivyo kuravuga bisanze ibindi kandi utanabikosoye agaca bifatira rimwe byose hama gatangura kuri bimwe bya mbere byatangura kuza mu mutwe rero ni byiza yuko ikiganiro kiba nkuko nabivuze sinobisubiramo byose ariko ikiganiro ku buzima ndoragitsina burakenewe turagushimiye cyane ego cyari ikiganiro isanzure nari kumwe na Arlette hamwe na Deborah irakiza muhinga mu bijanye n'inyifato ni ikiganiro isanzure nkuko musanzwe mumenyereye nirakoze Angene Grita hanyuma Crystal Times ni 125 mashaka kudukurikirana canke kuri channel canke ku mbuga ngurukanabumenyi mashaka dusanga kuri BNP TV mashaka gusanga kuri kiganiro cyagutse kubadashobora kuronka kanya ko kuraba televiziyo mu ijoro murahawe ikaze no kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu kugira ngo bamubahwe naho utaha